Bakunzi b'ikimenyesha makuru Kibonobono Media ndabaramukije inshuti zanje ku mazina ni David Tuyisabe batazira Kibonobono akaba arije mpagarariye umuryango w'abarimyi b'ikibonobono wewe undavye irya mbere nduyo uyu munsi nje kugira ngo nishure ku bibazo vy'abanywanyi bamaze imisi bambaza twaheruka turiko turakorana ibiganiro vya ivyo nise ngo ni sur les rissins munsi y'ikibonobono aho naba nicaye munsi y'ikibonobono mfise umunezero ntangere bivanye no kugenda mbona uburimyi bw'ikibonobono buriko butera bugenda neza mu gihugu hanyuma inyuma yaho mwarabonye ikiganiro cacishijwe hano cumwe mu banywanyi bacu bumvise amakuru yacu yaje ngaha arashinga intahe ikiganiro nanje canezereye cane kuko uriya mama sinari ndamuzi uretse ko nasanze ari umuntu yankurikiranye cane ahora nkurikirana akaba kandi ariko arakora n'igikorwa cyo guhamagarira abandi kuza mu muryango w'abarimyi b'ikibonobono ariwo kibonobono oyo rero novuga ko ndamushimiye cane ariko kandi mpamagaye n'abandi batari bake abamaze gukoresha aya mavuta ikibonobono bakabona vy'ukuri ivyo nagiye ndabasigurira ko ari ukuri ego amavuta y'ikibonobono akora ibintu vyinshi cane kandi abo tuganira bose bayakoresheje barashinga intahe ku rugero rushimishije gose nka kurya urya mu mama yabikoze rero ndashimira abo bantu mwese mwakoze ivyo kuko mu ntango nkiriko ndabivuga jenyene vyari biteye isoni n'amakenga ku bantu rero cyane cyane ikiganiro caheruka nosaba yuko utakibonye akirondere hano kuri chaîne ya YouTube yacu agikurikirane uno munsi ngiye kwishura ikibazo kiguma kigaruka cane gose ikibazo kijanye no kugene abantu bazunguka cyane ca mbere ikibazo kigira kabiri ni ikibazo cyo kuvuga ngo none ko muvuga ko ikiro c'ikibonobono muzokigura ibihumbi 5 ngo ariko mukaba muvuga yuko iyo mugiye guhingura amavuta ayangana na n'iritiro imwe muyaronka mukoresheje ibiro 3 mugabo ayo mavuta muronse mugaca muvuga yuko iyo litiro muco muyidandaza ibihumbi 240 ati none ko ibiro 3 bigugwa ibihumbi 15 namwe mugaca mugenda mugahingura mugaca muronka ibihumbi 240 ati none itandukaniro hagati y'ibihumbi 15 n'ibihumbi 240 vy'ukuri ntimwumva yuko umurimyi muzoba muriko muramwica ko mwebwe muzoba mugiye kunguka amafaranga menshi aho rero bavuga ayo mafaranga ababivuga muvuga ayo mafaranga nuko mwibagiye yuko ahubwo inyuma yo gukuramwo ayo mavuta dusigarana itoroto tuzokoramwo ifumbire rero agaciro k'ifumbire koko numva mutaba mwakavuze aha rero inyishu no kwishura reka mbere kuri kino kibazo kigira kabiri ni inyishu ivuga gutya kubera yuko nzi ko umurimyi cyane mu Burundi ataburenganzira afise bwo kudandaza ivyiwe yarimye aho haca haza uwundi muntu akaba ari waca mupangira igiciro jewe ivyo maze kubibona narabonye yuko umurimyi aca guma yizungurukako kuko umurimyi yashoye ikiro c'ibiharage kubera ko harimwe yimbura akakidandaza ku mafaranga 300 reka basigombe dufate ku mafaranga 1000 ariko hageze ko nawe aja kugisuma akaca agenda kukigura kiri ku mafaranga 3000 murumva vy'ukuri ko uyo muntu atawupfa yarateye imbere
ico catumye tuca dushiraho uyu mugambi wo kuvuga ngo abarimyi badandaza, abarimyi baguzi. Nca mbona yuko icoba ciza nuko aborima bose ikibonobono bobanza bagashira umutahe muri sosiyete kibonobono oyo, bikaboneka nkaho dusangiye. Rero bantu muriko murankurikirana, twebwe ivyo dukora turabisangiye. Si umurimyi azoba aguriwe make kugira ngo umudandaza aca agenda yunguke menshi, ahubwo ni wa murimyi nyene niwe agaruka akadandaza, mbere ku yindi incuro akacaza mbere akagura. Kugira ngo ndabisigure neza, jewe na kameramani wanje zombi ngaha tuvuganya ati tuje kurima ibigori, tukabirima turi babiri. Hanyuma tukaca tuvuga ati ibigori rero tubidandaze. Turaheza tukumvikana jewe na zombi ayo tudandazako. Hanyuma kandi inyungu iboneka hariya tuba tuyisangiye. Rero abarimyi ndazi ko hariho kibonobono oyo turarima tukarimira hamwe, ariko kandi n'abarimyi hariho n'abantu baba ari abanywanyi bakaca bagenda bakarima ku giti cabo. Abo rero nibaza ko abari bo bariko baravuga ngo tuzoba tubishe, ariko ntituzoba tubishe kuko nabo mu bafata ingingo y'amafaranga tuzogurako barimwo. Hanyuma ibi bihumbi 5 ni mfata kibanza, ico nzi co arashobora kuziyongera ndavye ingena amasoko ameze, haba ngaha abakeneye amavuta amafaranga boduha. Je ndabona neza yuko ejo niyo abarundi baza ari benshi bakarima ikibonobono ku rugero rwiza, umurimyi nubwo tuzogomba tukamuha ibihumbi 15 ku kiro, je ndazi ko atazoba hombye. Noneho namwe ni muvyumve ko nubwo ku kiro tuba tumuhaye ibihumbi 15, nubwo twomba tugafata ibihumbi 20 kuri vya biro 3 bica biba ibihumbi 60 gusa. Ariko ivyo ibihumbi 60 twebwe duhinguye amavuta twedandaza 240. Numva yuko azoguma harimwe inyungu y'ibihumbi 180. Numva nubwo twoca dufata basi ko ibihumbi 30, tugomba basi dufata ibihumbi 50 ko ariyo dépense iba yakoze kuri ivyo biro 3. Numva ko hagumamwo inyungu y'ibihumbi 130 ku maritiro ku biro 3 gusa. None ko dutegekanya kuzoba dushora amamiliyoni, kwanza amamiliyaridi y'amaritiro. None wumva iritiro rimwe dushobora kuryunguka ko amafaranga angana gutyo, hari uruhombo ngaho? Nta ruhombo namba. Mbere ikinezera gose nuko tujeje no guhingura tuzoba twironkeye n'ibindi dukora vy'ifumbire. Rero nagira abantu basura kwibaza ivyo, nimutahure ko tubisangiye. Ahubwo wewe nimba ushaka kurima zana imitahe ushiremo ngaha, ejo rero ntibazokurenganya kubera nawe uzori mu bafata ingingo. Ntimwiyimere ubwo burenganzira ngo mugende murime mugiye kukirima mutashizemo imitahe hano iwacu, vy'ukuri naco tuzogura. Kiretse muciye mugenda kwironderera ayandi masoko yiwanyu, twebwe naco tuzogura. Zana imitahe, mbere uzosanga iyo mitahe tuyegeranije ariyo igiye no kugura ca kibonobono kizoba cimbuwe. Ikindi kibazo ni ca kindi rero ca mbere c'inyungu. Iki kibazo rero cyava kingora kwishura, ariko mu kucishura mu nkundire nce kure. Tuko turaraba muri kahise ku Burundi, basi kahise ka Afrika muri rusange, kuko twebwe ivyo twize ntitwabonye ko uru rugero rwa mbere ngoma mvuge
sinzi ko mu Burundi vyashitseho, ariko hatanguye habaho ivyo twokwita ubucakara. Ico ni Kinyarwanda canke ubuja, aho abantu batwagwa nk'inyagano bakaja kubagira abaja. Ego twaravyize, esclavage. Abantu bakabatwara hariya muri Amerika, bari abantu birabura kera cane. Inyuma y'ubucakara hakurikiye colonisation, ubukoroni. Koroni bwobwo n'ubu hariho abaje bwaje, hariho abariho canke ababubonye igenda ry'abazungu. Uburundi maze kwikukira, hariho ababonye intwaro Emery Patrice Lumumba. Ukagenda hariya dufate muri Ghana, rimwe abo tuzi bitwa ba Osagyefo Kwame Nkrumah. Osagyefo ni nyito ya muri kiriya gihugu muri Ghana isigura umucunguzi, ni kuvuga yafashwe nk'umucunguzi. Ukagenda ukaza ngaha za Senegal, ntihenze umenga yari Leopold Sédar Senghor. Bagiye bazana impinduka canke ukwikukira mu bihugu vyabo. Ariko inyuma ya independence habandanije ikindi kintu kibi cane, ari naco turimwo uno munsi, citwa mu Kirundi sinja kukuronka uko ndakivuga, mugana bavuga ko ari neo canke neocolonialisme. Neocolonialisme rero yaje ari mbi cane gose, ku buryo aba bantu bose bitwa ko bakuze, cyane cyane abantu baciye ku mashure, baranyoye canke barariye kuvyo nofata nk'uburozi, arico cico kintu no kwita neocolonialisme. Uretse ko ubu turiko turabona abantu b'abajene bamwe bariko baraza bagerageza kutitwara nk'aba bantu bakuze, ugasanga bagomba kuzana impinduka zigaragara ziboneka. Ego hariho n'abantu mbere usanga bakuze nabo nyene baba bariko baravyitwaramwo neza. Je notanga nk'akarorero nka Evariste Ndayishimiye, umukuru w'igihugu cacu nyene c'u Burundi, nyene cubahiro, n'umuntu ubona ko ariko arahamagarira abarundi gukora bakore. Hanyuma ukacuraba aha muri Tanzania hariho uwundi aheruka gupfa, Magufuli, yitwa Joseph Pombe Magufuli. Magufuli amaze gupfa, ivyo yakoze warabona ko ari umuntu mengo atahuza neza n'aba bantu bakuze bandi ivyo bakora mu bijanye no guteza imbere Afrika. Hanyuma ukaca ugenda ukaraba aha ngaha, nibaza ko ariyo nkuru igezweho cane gose, aha muri Burkina Faso haraje undi muntu agomba kumera nka Thomas Sankara, yitwa Ibrahim Traoré, urya mu mukuru w'igihugu. Urabona ibintu ariko arakora, ko ari niwe mu president gushika ubu wa mbere muto ku isi. Ubwo uravye ibintu ariko arakora, ubona ko ari ibintu novuga biriko binyuranye n'ivyo abandi bantu bakuze bahora bakora. Hanyuma hariho rero n'abandi bakiriko baraduga, nka hepfo hariya muri Afrika y'Epfo hari witwa ninde Julius Malema arongoye n'umugambwe bita EFF, ni Economic Freedom Fighters umengo hariya muri South Africa. Nurunganwe ubona yuko ruriko ruraza rugomba kugwanya ico kintu ca neocolonialisme. Kugira ngo rero mutahure iki kintu ca neocolonialisme, mwibuke ko ndiko ndasatira ikintu kijanye n'inyungu, ngo tuzunguka gute. Kugira ngo rero habeho iki kintu tugwanye neza iki kintu citwa canke dutahure ikintu citwa neocolonialisme, reka ntanga akarorero kuki dufata akarorero
ku nka canke ibi bitungwa dutunga. Ugiye kuraba umworozi w'inka, inka barayanditse ku bintu vyinshi, barayikunda, barayiririmbira, eka barayiririmba, barayisasira icarire, barayigira bavyita barayishitura, eka inka baragerageza kwitwararika. Ariko ugiye kuraba urukundo rukundwa inka ni urukundo rutuma itabaho igihe kinini. Urukundo rukundwa inka ni urukundo rutuma batayemerera yuko igira ubwisanzure. Urukundo rukundwa inka ni urukundo ubona yuko inyuma hariho ibindi bintu binyegeye inyuma y'irido, kuko birangira inka bayikamye amata, bikarangira inka bayikereye bakaca bayirya ntirambe. Ariko tugiye mw'ishamba turasangayo ikindi gikoko citwa imbogo. Ugiye kuraba ubuzima bw'imbogo, imbogo ni kimwe mu bikoko birya ivyatsi mugabo cigwanaho, gifise amanyama, gikaze cane gose. Imbogo ni nk'inka yo mw'ishamba, uretse ko yo igira inguvu nyinshi, ariko n'inka ibigira inguvu mugabo ntibayemera ko igira inguvu kubera n'utwo yegeranije baca bakumakuma bagatwara. Ariko imbogo ntikamwa, ibiri hariya mw'ishamba, n'utwo yegeranije turagaruka tukayigaburira. Igikoko rero c'inguvu. Ariko ivyo bikoko uko ari bibiri, kimwe novuga yuko barakibeshe, bakizana ngo baje kugitunga, imama kiba ahantu kibane n'abantu, mugabo bikarangira kigize ubuzima atari ubw'umwidegemvyo, bikarangira gipfuye kare. Ariko ugiye kuraba imbogo, iyo yibera mw'ishamba, imbogo irashobora kwirukana intare. Nibaza ko baraba amafilme y'ibikoko muhora mubibona ko imbogo ntupfa kuyishira hasi ngo ikwemerere, iranigana cane gose kandi ikaramba ikamara imyaka myinshi cane kubera muri uko kubaho kwayo irisanzuye. Ndiko ndavuga abavuga inyungu. Hano rero twebwe abazungu baje bakadushiramo ibi bintu vyacu vyabo vyo kwiga, bakadushiramo ibintu vyabo vyo gusenga, bakadushiramo ibintu vyabo vyo kwivuza dukoresheje iyi miti yabo, bakadushiramwo kuvuga indimi zabo, bakadushiramwo ikindi kintu nibaza ko ari kibi cyane cyane ibi vyo kuvuga indimi zabo biradufasha kuvugana nabo tukamenya ivyo biyumvira nuko badufata. Hanyuma nkaho ushobora gusanga dufate nka Macron ugasanga ariko aravuga ama discours avuga ngo Afrika iradukeneye, umva nkaho avuze ngo Afrika baradukeneye, tuca tumva bariya abantu bavuga ko twebwe tubakeneye. Mugabo ugiye kuraba bariya batipe abazungu nibo bari badukeneye, abazungu nibo bari badukeneye. Mugabo ukuntu rero vyagarutse akaba ari twebwe tubakenera, ukamengo twokora ivyo bashatse, twogenda uko bipfuza, twokorera ku vyo bapanze, projet ibi twita ngo na business plan, utagiye kuvyiga ukamenga muri banki ntiboguha amahera ngo ukore, urumva utisunza ayo mategeko yabo, mara no gushora hanze bakaba aribo batubwira ngo ntitwoshora hanze ngo tudakurikije ngo amanorme ngo internationale. Indege umuhungu wacu yakoze Igitega bakayankira kwiguruka ngo nta burenganzira ngo afise ngo kugurura indege. Abarozi plutôt abantu hariya za Burutana twumva bashobora kugendera ku rutaro bakabankira, bakazana leta amareta kubera tuko dukora ivyo Napoleon ngira Bonaparte yasize yanditse, urumva tukakurikiza uko ngo umurozi ngo urutaro ngo ntirubaho. Kandi hari abantu batubwira yuko biyunguruza bakaja muri Kongo canke bakaja hehe, urumva twebwe ivyo barabitwankiye yuko tubikora, tugenda nkabo
rero muri ico gihe uca usanga twebwe twabaye nk'inka, kandi inka kubera yuko zibana n'abantu barazigabuye, zimwe usanga ziba hariya kwa Kazoba inka, izindi ziba hariya kwa Kamariza, izindi nizo kwa Kankindi, izindi nizo kwa Havyarimana, izindi nizo kwa Naka hariya. Muri ico gihe inka itaha kwa Kazoba inka, n'inka itaha kwa Havyarimana, n'inka itaha kwa Kankindi, naho zizigera zihurira, kuko zimwe zose ziba zikurikira umwungere. Ubwiyunge rero bw'izo nka ntibuba bugikunda, kuko nubwo zihurira hariya mu canya aho zagiye kurisha, umwungere azijamo n'inkoni azitandukanya, akubita ati we ntiwinjire muri zirya, izindi we ntiwinjire muri zirya. Aha rero kugira ngo mwumve ivyo ndiko ndavuga, muca mumva yuko abazungu baje bakoze ikintu cyo kudutandukanya. Baje batuzaniye Bibiliya, mugabo umwe acaza ari umuzungu yigisha abatemo de Jehova, ubundi ni umuzungu abadivantiste, ubundi ni umuzungu abakatolika, ubundi ni umuzungu abapantekote canke abakizwa, abandi baje n'aba Emmanuel Johnson hariya ubundi araje n'umuzungu aje kutwigisha, mugabo azanye iyindi eglise. Kandi ukaca usanga muri Emmanuel bavuze yuko atamudamu yigisha, hanyuma wagenda muri ntuze hariya naho muri yindi bakaca bavuga ati ngaho umudamu aremewe kwigisha. Aba bonyene babiri mwamaze gutandukana. Umu Emmanuel, umu Adventiste ati mwe ntimwubahiriza isabato, uwundi ati ijuru risha n'isi nsha, ijuru ni ngaha nyene wowe n'umutemwe. Katolika ati twebwe ni Bikira Mariya. Hanyuma haza nabo barabo nabo bazana uwisilamu, abandi umva ivyo vyonyene ya religio ibaye imwe yazanywe n'abazungu, yamaze kudutandukanya, itugize nka zanka zitaha kwa Kazoba inka, zitaha hariya, naho zizigera zihurira ngo zivuga ururimi rumwe, ziyumvira ati none twebwe ko turi inka, ko twese turemwe kumwe, ko dufise karite zimwe, novuga gute dusohoke gute muri bino bigo batuboheyemo. Batuzaniye amashure, bamwe biga igifaransa, abandi biga icongereza, abandi biga imyuga, abandi biga amategeko, abandi biga ubuvuzi, abandi biga. Uzofate aba bantu bose bize ubashire hamwe, ubugaranire hamwe, ubabwira ati nimutore solution. Bazomarayo imisi n'imisi, solution ni kuva nimutore inyishu y'ikibazo runaka. Ufise niveau A2 nubwo abari wowe wafise inyishu nziza, uwize ufise baccalaureat acavuga ati iyo nyishu reka tumanze tuyigeko. Ufise niveau ya baccalaureat nubwo ari wowe watanze inyishu nziza, ufise niveau ya master ni wacha avuga ati iyo nyishu itanzwe n'umuntu wa baccalaureat reka tubanze tuyigeko. Ufise niveau ya master inyishu atanze, ufise niveau ya doctora acha avuga toya iyo nyishu ni kubanza kuyijana tuyigeko neza. Ufise niveau ya doctora atanze ntuzeye, ufise umu specialiste canke ufise PhD niwe acha bavuga ati bon katuma twegeranya abahinga babanze bagende bavyigeko. Asanga cari nk'ikibazo c'ingwara nikiza runaka, mbere usamaye gatoyi kizoba gitikije inganda, ariko ugasanga haheze imyaka n'imyaka ico kiza kitaratorerwa inyishu. Nko kubona kwa malaria, je navutse malaria iriho, kandi turafise abantu benshi bize cyane vy'ubuvuzi bamenetse, mugabo ntiturumva umuntu yavuze ati tohonya malaria gutya. Ariko kandi ugiye kubaza iyo mu bihugu vy'abazungu bo bakavuga ko malaria bayitoreye umuti, mugabo ukibaza none ngaha naho wabuze gute. Hanyuma mu bibazo bijanye n'ivyashigiye bishikira igihugu, abantu bize umwe avuga ibi, uwundi akavuga ibi, ujya akavuga ibi, uwundi akavuga ibi, utazi kuvuga igifaransa hoho ari n'igihe n'ico gifaransa uyu akivuga ugasanga akivuze mu materme, mu majambo agoye ujya twumva,
ukazanga ikintu cari kumara imisi 2 kimaze imyaka 2 kitaratorerwa inyishu, amahera akaba mu kugenda tukaba mu kugira. Ariko nako ndavuga ivyo bintu ugiye kubiraba, twimereye rero kujya kwinka, abo bobo baba babona muri ubu butandukane bwacu barabivyaza umusaruro, kuko uko nyene duteba gutora inyishu sivyo dukiza, bo baca baza bazituzaniye zihuta, akacavuga ati iki kiza runaka nimukoreshe runo rucanco, twebwe iwacu ruremewe, kandi aribo baruzanye twese duca tukoma amashi. Kubera iki? Twebwe ntitwemerana. Rero inyungu ya mbere, igice ca mbere mu nkundire nzokora igice ca kabiri cingene abantu muzunguka ngaha. Inyungu ya mbere tuzunguka hano ni kwiyunga. Mumbabarire kubo iyi nyungu itaja kunezera canke kubo ibi vyose mvuze bitaja kunezera. Inyungu ya mbere ngaha tuzunguka ni kwiyunga n'uwundi. Abarundi kwiyunga, kuja hamwe tugashobora kwiyunga, nivyo turondera inyungu zindi nzogenda ndavuga, ariko kwiyunga. Bari umuntu yari yiteze muri kino kiganiro ko ndamubwira azoronka amafaranga, naco uzovyumva mu gice ca kabiri canke ca gatatu. Cameraman azonyibutsa umwanya wanje sikirenga, ariko ndose akanya nzoza nerekane izindi nyungu zizogenda ziboneka muri ibi. Kare nawe ndababwire inyungu ya mbere ikomeye cyane tuzoronka muri ibi ni kwiyunga. Abarundi basanzariye muri Argentine, bari muri Canada, bari muri Australia, abari muri Amerika, bari mwagumye mu Burundi, bari mu bihugu vya Afrika, tubanze twiyunge, tugire ikintu duhuriyemwo, arico ciki citwa kibonobono oyo. Ubu bwiyunge bwacu buzotuma dukomera cyane gose, nubwo vyagaragara yuko turabanyantege nke nk'imbogo, kuko imbogo irisha ivyatsi ntabwo yica ikindi gikoko ikoresheje amenyo, kujya tubona intambwe canke kiriya kindi gikoko gikaze, ingwe canke n'ibindi. Ariko kubera yuko ubuhangange bw'imbogo no kubuntu iba yisanzuye, ivyayo vyose bikoresha ukigomba bigatuma ivyibuha. Natwe bwe rero tumaze kuba twisanzuye, ikibonobono cyose twarimye ni twebwe tuzokwipangira ati ni cacu, turagishora ari ntete, turagihingura, turakigira gutya, turagikoramwo ifumbire, tuzobikoresha ivyo dushaka. Hanyuma ubundi buhangange bw'imbogo, kubera ko zozo ziyunze batazitandukanije ngo bagende kuzororera mu mpongore canke mu ngo nk'inka, imbogo zigira rimwe ari nk'amajana 5. Aho rero ni intare y'ishamba, umwami w'ishamba, izibonye iriruka igatemaguza, kandi imbogo uje kuyivamiya ari imwe, izindi zikaza ibikize. Rero twebwe nkano ubwiyunge bwacu buzotuma nitwagira rimwe, aho tuzoca ubukene buzovuga ati ari abantu baraje baraduhonyora, ubuhunge buveho. Aho tuzoca ingwara zizoza, ari abantu baraduhonyora ziveho. Aho tuzoca bizotuma tugiye kurengana. Ikintu cyose cyo twitambika imbere, ngo inzara, ngo ubukene bw'ivyambagwa, ingwara, ubukene bw'amafaranga, ubukene buri gutandukanye, kubura imico myiza, ubukene bw'iki, ikintu cyose cyitwa ko catwizingiriyeko, cyane cyane umwansi wacu ari we bukene, azoduhunga kubera azobona ati aba bantu sinobitega, sinobashobora. Iyo rero niyo nyungu ya mbere iboneka yitwa kwiyunga. Mugumane nanje mu gice kigira kabiri, aho nzobabwira izindi nyungu zikomeye cyane
muzoronka muri bino bikorwa. Umutahe n'ibihumbi 12 mu ntara yose turiyo, aho urashobora kuturondera kandika ngaha muri commentaire tukakwereka ati ingo shira umutahe ngaha wiyunge n'abandi, hanyuma tugire ubuhangange hamwe bw'imbogo. Inyuma ya kamera nari kumwe na Zombi. Imana ihezagire wewe wese unyumvise, ubiko kugira subscribe, hanyuma usangize n'abandi bino biganiro bica kuri Kibonobono Media. Naho ubutaha.